ndabaramukije amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abarundi bategerezwa gukanguka bakamenya ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu kuko ari cabo. Nayo abanyagihugu batari bake bo mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko atamuvuduko wa connection bafise ukwiye neza. Reka ndabaye ikaze mukanya nido ryano makuru. Ndasubiye kuba ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubibamenyesha. Abarundi barakwiye gukanguka bakamenya ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu cabo kuko bibafitiye akamaro kanini. Ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Ni nkuru ya mugenzi wacu Haimo Prospere niyo nkuru. Gukangura abarundi kugira ngo bamenye ingene ubutunzi bw'igihugu cabo bwifashe na cane cane amadeni manini igihugu cafashe niyo ntumbero y'uruganda rwo guhana ivyiyumviro mu ntumbero yo kurondera uburyo bwofasha mwiterambere bafatiye ku mafaranga igihugu kizokoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 nkuko bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem ryatunganije ugo ruganda. Washatse kugira dukangura abarundi shiramo ryacu rikangura abarundi nabajejwe intwara bari mwaturongo indongo zirimwo kwingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe kuko abantu barakunda kuja gusinzira tukaja mu bindi ntitumenye neza ingene ubutunzi bw'igihugu cacu bwifashe. Twagira tubimenyesha abarundi uwo mu ntango tuvuga ko dushaka kuzogira umuvuduko udushikana kwihangiro ry'u40 nihu 60 2040 nihu 2060 mukuru w'igihugu yifuza. Twashaka tumamenya ati ubu amadeni mu Burundi igihugu cy'ubundi gifise ko ari manini. Mwumvise imiliyaridi 4 ideni ryo mu gihugu hagati ni miliyaridi 1,300 ideni ryo hanze. Ndavuga ideni ryose ni miliyaridi 5,300. Oro ya budget tuvuga ngo ni 3,800. Ayo na madepense tugiye mu marosete twabonye ko amahera dutoza mu gihugu hagati amarosete fiscale amakori ntaturenza amarundi igihugu amafaranga amarundi 1,700. Kubijanye na hova uburyo bwofasha mu iterambere ry'igihugu mu gihe amafaranga yafasha leta avuye hanze yagabanutse cyane, Professeur Siriake Nzirorera yabitanze ko icigwa avuga ati uburyo buva hakuru makori buva ku madeni yo mu gihugu hagati buva no hanze principalement kandi kintu twavuze nuko bogerageza hakaba cyo twita mu gifaransa l'équité fiscale kugira ngo ntihave haba inequité haba mwe twabwa bita l'incivisme fiscal hamwe umuntu atadebukirwa kugira ngo atange amakori mu gihugu. Mu biteye amakenga Parsem kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu harimwo uburusho aribwo bita exoneration butangwa n'igihugu ku bantu n'amashirahamwe atandukanye. Uno mwaka akabageze ku miliyaridi 135 ku mafaranga igihugu kizokoresha mu mwaka wa 2023 ushira mu mwaka wa 2024 mu gihe mu mwaka wa 2021 ushira mu mwaka wa 2022 ayo mafaranga canke exoneration yari imiliyaridi 18 gusa. Professeur Michel Masabo yabitanze ko icigwa aravuga icokogwa kugira ngo ubwo burusho aribwo exoneration bugabanuke kandi ngo nta gihugu na kimwe kwisi cateye imbere kubera gutanga uburusho bwinshi. Rero hakenewe yuko uba nk'icigwa cerekana yuko kuba twikukira uburusho bwagiye buratangwa ariko atakintu kinini cyashitsweko. Mu gifaransa novuga ni evaluation iyo politique d'incitation. Hanyuma rero ugacuraba abo biha ugacuraba n'ababitanga n'ababitanga ugacuraba n'amategeko cyane ukayasubiramwo kugira ngo agire icyo hinduka. Rero mvuga nti leta niyo yobikora kuko n'ubundi niyo itanga ubwo burusho. Muri urwo ruganda rwatunganijwe na Parsem ikindi giteye ubwoba abakwirikiranira hafi ingene ubutunzi bwa leta bwifashe
n'amadeni y'umurengera Uburundi bwafashe mu gihugu hagati no hanze y'igihugu angana n'imiliyardi ibihumbi 4. Professeur Gilbert Niyongabo yabitanze ko icigwa aratanga ivyokorwa kugira ngo amadeni leta ifata agabanuke. Ideni leta yafashe rinini mu gihugu hagati kuva mu 2016 kandi ivyo vyatewe nuko muri kiga ca leta harimo amahera abasanzwe bafasha leta bari barakwema karenge, hanyuma leta y'u Burundi ikirabandanya isaba ideni, hanyuma ideni rero yasavye nkuko mwabibonye ni ideni novuga ntigemewe n'amategeko kubera kone bigenda ni bagurisha amwe bita certificat de trésor nibyo byinshi rero abashaka bagaca barigura. Hanyuma hariho ideni leta isanzwe ifitiye ibanki nkuru, rero no kuva yuko ryagira duga kugira ngo risubirize amahera leta itashoboye kuronka yari yaremewe n'abasanzwe bayifasha. Rero ko revyo bogenda kugira ngo iryo deni rigabanuke byose rigaca muri iyo nzira nyene, igaca mu kiga ca leta bakagabanura, hanyuma bakarabana cyane inama ari inama nshinga amateka canke abakenguza amateka canke Cour des comptes bo bakafasha leta bakavuga ati urugeze umugejeje ko ni runini nimugende maragabanura. Ugo ruganda go guhanahana ivyiyumviro kuhova uburyo bwofasha mu iterambere ry'igihugu ishira hamwe Parseme ryatumiye abakora mu bisata vya leta barimwo Ober, abamenyesha makuru nabo mu mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Batari bake mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko batagira umuvuduko ukwiye wa internet, bagasaba ko hogira igikorwa kugira ngo gutumatumanako amakuru uvyorohe. Ni nkuru ya mgenzi wacu Elvis Munyane. Umuvuduko wa connection ku mihoro yo gutumatumanako ntiwifashe neza mu bice bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura nkuko bimenyeshwa na bamwe bayaze nibone Amakuru Betv. Niko nandikira abagenzi banje hariye connection zicika ho mu gisagara azikoresha n'abantu benshi. Iyo ndiko ndandikana n'abantu huko hagera igihe ukamwandikira haje ugomba urungike ntigende. Rimwe amareta arakunda gucika. Rimwe ndungitse audio ugaciguma izunguruka nkarindira yuko yogenda canke yoshika nkabura. Jewe umunsi vyanshikira vyatanguye nka 2 z'agatondo gushika nka 3 z'ijoro. Barabandanya basaba ko hogira igikozwe kugira itumatumanako rigende neza. Twosaba yuko boguza ntuze ababijeje ubuza ntuze connection hajya ama antenne niya atuma ama connection agwira nyene. Nosaba ababijejwe basanzwe bakorera mu bwo buhinga ko boza barabitunganya byenava canke mu gihe babonye akagorane kahabaye bakabimenyesha bafise izo telefone bakabandikira burya butumwa buza, hama mw'ico gihe ubusanzwe akoresha Android ntiyoshobora kwidoga. Ivyo biruko mu gihe igihugu c'u Burundi arico kirongo ishira hamwe ryo gutumatumanako mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Organisation de la Communication de l'Afrique de l'Est mu rurimi rw'igifaransa. Ikigo kijejwe gucungera itumatumanako ry'amakuru kikamenyesha ko ivyuma bishasha bigiye kuboneka mu ntumbero yo gukemura ico kibazo. Tubandanirize amakuru yacu mu bijanye n'amagara y'abantu. Umuntu ari gikuri arashobora kwibaruka nk'abandi bose, bivugwa na muganga Boazi Ibitanga. Abantu twita ibikuri mu gifaransa ni nanisme, n'abantu usanga bafise taye ntoyi gutandukanye n'abandi bantu. Ubumuga ni ingwara dufatiye ku muntu akuze nuko aba afise taye canke uburebure buri munsi y'imetero 1 n'amasantimetero 40 ku muntu w'umudamu. Mugabo ku muntu w'umugabo ni mu gihe ari munsi y'imetero 1 n'amasantimetero 45. Muri ico gihe uwo muntu tuca tumwita igikuri. Kandi kugira ngo umuntu abigikuri utangure no kumenya ko yoba ariko abigikuri n'imiburi bitangura kwigaragaza ku mwana akiri muto, n'imiburi guhera hagati y'imyaka 4 n'imyaka 5. Umwana ashobora kuvuka abivukanye akuye ayo byo twita amagene, ni utuntu twa turi mu maraso dushobora kuba inkomoko mu muryango ku wundi. Rero ashobora gukura ayo magene ku muvyeyi wiwe afise ayo magene, ashobora kuba ivyo twita retard de croissance in utero.
umwana akiri mu nda y'umuvyeyi arivyo tuta ama hormone de croissance bigatuma umwana akiri mu nda hatabaho development. Ikindi naco n'ama facteur nutritionnel, umuntu ashobora kuvuka ameze neza atangorane mugabo bivanye no gufungura, bivanye n'ubuzima dufatiye ku byo dufungura, hakaba ihinduka canke kugabanuka gukura, hakaba ikibazo kijyanye na croissance, ugasanga igufa ry'umwana nta development ose, ni anomalie du development ose, amagufa cyane ajya amagufa maremare ari mu maboko ce ku maguru ataba develope. Uti mbe umuntu asanzwe ari igikuri birashoboka ko ashobora kuvyara canke akabaho ubuzima nk'abandi? Egome mu mutwe aba ameze neza, arashobora kwiga akagira ubwenge nk'abandi, ashobora kugira ibihimba vyose bimeze neza nk'abandi, uretse iyo taye no kuvyara. Rero umuntu w'igikuri arashobora gutwaza inda ari umugabo cyangwa umugore ashobora gutwara inda ko ama hormone cyangwa inkabuzo cyangwa ivyankenerwa vyose kugira ashobora gusama imbanyi cyangwa atwaza inda biba bifise kandi biba bikwiye. Tubandanya n'amakuru yacu. Muri quartier Jabe harangwa imicafu mu mifurege yaho itandukanye igatuma amazi yo muri iyo mifurege atarengana. Abene gihugu baba muri iyo quartier bakamenyesha ko bakurayo iyo micafu ariko bakabura abaza kuyitora. Ni nkuru tukesha kandi mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru. Imiferegi yo muri quartier ya Jabe muri zone Bwiza irangwamwo imicafu myinshi ku buryo hariho y'amazi atagitemba bivanye n'ubwinshi bw'iyo micafu. Aha umuntu yovuga nk'umuferegi uca imbere y'akabare ka Megen, amazi atagitemba kubera imicafu myinshi iwuzuyemwo. Uwundi muferegi wuzuye imicafu nuca imbere y'inzu y'ubudandaji Mutoyi. Imboneshakure BTV yasanze biruko no ku muferegi uca imbere y'ibanki Interbank yo kwijabe. Iruhande y'imicafu yibonekeza mu miferege yaho muri quartier ya Jabe, kandundura ni micafu iva mu mazu n'ahandi yateretswe ahahagarara amataxi imaze amezi menshi idatogwa nk'uko abakorera muri ico kibanza bavyiganiye BTV. Kubijanye n'imicafu yibonekeza mu miferegi yo muri quartier ya Jabe, abene gihugu baho bayaze na BTV bavuga ko iyo micafu bayikura muri iyo miferegi mu bikorwa rusangi bagaca bayishira ku nkengera y'ibarabara. Ikibabaje ngo nuko atamodoka iheza ngo ize iyitore, gutyo bigahera isubiye kugwa muri iyo miferegi iyidasanzaye mu ibarabara. Ivyo biri uko mu gihe Jimmy Hatungimana aramutswa igisagara ca Bujumbura yasavye abarongo ya makartier kuza barafasha mu gutora iyo micafu iba yakuwe mu miferegi. Nagomba mbonereho akaryo ko gukebura abo dusanzwe dukorana mu ntwaro. Twebwe turafise amakamyo atakindi ajejwe atari gukura umucafu ku mabarabara. Ego twari twavuze yuko kura umucafu mu mabarabara makuru, ariko tugomba turaba kayo twoza turinjira na mu makartier kugira ngo imicafu bakuye mu miferege icivaho ubwo nyene. Igisagara ciza cacu ca Bujumbura donc kitegerezwa kuba ari igisagara giteguye neza, kiri mu isuku, kirangwamwo abantu b'isuku. Ikigaragara nuko ikibazo c'imicafu mu gisagara ca Bujumbura kibandanya kwibonekeza kuko iyikuwe mu miferegi idatogwa, nayo imicafu ivuye mu mazu, mu masoko n'ahandi ntitogwa, yitowe naho igatogwa yaratevye. Abakora umwuga wo gutwenza bahabwa ishusho y'akazi kabo bakora no mu buzima busanzwe. Bivugwa n'umwe mu basanzwe bakora uwo mwuga, Don Dive Dushime. Reka tumukurikira. Ntambamye duhura nazo nuko kenshi abantu bakunze kutwita ko turabahinseriye mugabo kumbure sivyo. Ubu umwuga wa comedy baramaze kumenyera, turahura n'ingorane kenshi abantu ntakunze kuduha icizere kuko bese ko turabahinseriye umwanya wose ibintu abari comedy. Abakomedieni navuga abakomedieni nk'abandi bantu kuba warahisemo kugira comedy no kuba ari ingabirano yiwawe kandi ari ingabirano nyinshi, nkuko umuntu acapane nkuko ujya wumva umuntu aririmba. Nibaze yuko abakomedie batoza baratujija yuko turabahinseriye kumbure abakomedie. Urabona ubonye binaragaragara abakomedie bariko barubaka izabo, abakomedie bariko baraserukira igihugu mu bindi bihugu. Comedy navuga yuko boreka kuza barajije abakomedie ko barahinseriye canke kutabayicize. Yewe bacu leta ico twisaba nuko yo dufasha kubaka ibigo
vy'imyidagaduro, navuga si muri komedi gusa, yaba mu miziki y'abahehe, tukaronka kumbura aho tuza turakora ibiteramo, kumbure n'abakomedi bagashigikirwa nkuko tubibona bashigikira izindi mpano, leta yoshiramwo ingufu nyinshi kugira ishigikira abakomedi. Kanasinda nibigaragara aho n'abakomedi turaja hanze twazana amadolari batuje tuyazana mu gihugu iwacu kugira ngo dushobore gutera imbere twese duteze imbere n'igihugu cacu. Zeko na leta rero yobishiramwo ingufu kugira ishigikira abakomedi nabo dushobore gutera imbere. Babanye n'imitahe barakwiye kuzana imitahe yabo, abakomedi nico tubwira ama publicité muri ijwi ryacu rishika kure. Ugiye kuraba turakoresha imbuga zigiye zitandukanye, nibazana imitahe yabo rero kugira ngo badushire mu imitahe kugira ngo dushobore gufasha kumenyekanisha muri ibintu vyabo bishobore kugera kure hashoboka, kuko ijwi ryacu usanga rishika kure hashoboka, kuko ugiye kuraba dukurikirwa n'abantu benshi ahantu hagiye hatandukanye. Nifise rero ko abantu b'imitahe boshiramo imitahe muri domaine ya comedy, kuko baduha ibiteramo, tunaze tubagira ama publicité, tubamenyekanishiriza ibintu vyabo. Nizere ko bigenda neza gusumba, bimenyekana vyihuse gusumba ibindi. Dusozerere amakuru yacu nayavugwa mu gisata c'inkino, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Boris Ingabire. Ikibuga citiriwe Nkurunziza Peace Park Complex kigo kirategurwa mu ntumbero yo kwakira urukino rwa nyuma ruzohuza imigwi ya Vitaro Football Club ndetse n'umugwi wa Flambeau du Centre mu rukino rwa nyuma rwa Nkurunziza Cup ruzoba rubaye ku nshuro igira gatatu. Urwo rukino rukaba rutegekanijwe kuwa gatandatu igenekerezo rya 8 Mukakaro umwaka wa 2023. Tukiri mu ntara ya Makamba nyene, inyuma gutahukana igikombe citiriwe umukuru w'igihugu, umugwi wa Grenoble azoserukira Uburundi mu nkino za CAF Confederation Cup, ukaba ugiye gufata urugendo werekeza mu gihugu ca Tanzania, ugiye kugira imyiteguro pre-season y'umwaka w'inkino w'2023 ushira umwaka wa 2024. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Reverien Ndikuriyo asanzwe yarongoye Fondation Pax Burundi, ndetse akaba ari nawe yatanguje uwo mugwi wa Aigle Noir kazomara imisi igera kuri 18 mu gisagara ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Reverien Ndikuriyo akaba yagize ati umugwi wa Aigle Noir nawe utaronse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe Nkurunziza Cup, uraboneka ko uzoba uhagaze neza, ukaba ufise n'imikangara igera ku bice 70% bafise imyaka igera kuri 20. Tukaba tugiye kubarungika mu gisagara ca Dar es Salaam kumarayo imisi igera kuri 18, bakazogaruka mu mpera z'uku kwezi kwa Mukakaro. Umumenyereza Nahimana Hussein Well yahora amenyereza umugwi wa Musongati Football Club wo mu ntara ya Gitega mu mwaka uheze, bishoboka yuko azoshobora kubamenyereza umugwi wa Interstars muri no mwaka w'inkino tugiye kuba dutangura. Ni nyuma yaho abonekeye mu myimenyerezo ari kumwe n'uwo mugwi wa Interstar, ariko bamwe n'abandi bakavuga bati Nahimana Hussein Well amaze kuba amenyerana n'uwo mugwi wa Interstars ndetse yanabereye kizigenza agikina umupira. Umumenyereza yamuka mu gihugu Espagne Luis Enrique niwe agiye kubamenyereza umugwi wa Paris Saint-Germain mu gihugu c'Ufaransa kugeza mu mwaka wa 2025. Niyo mugwi wo ku mugwa mukuru w'Ufaransa i Paris waheruka kurangiza amasezerano bari bafitaniye n'umumenyereza Christophe Galtier, baciye basinyisha witwa Luis Enrique yahoze amenyereza umugwi wa FC Barcelona ndetse n'umugwi nserukira igihugu ca Espagne. Nayo umukinyi Mason Mount w'Umwongereza yahora akinira umugwi wa Chelsea Football Club amaze kuba yimukira mu mugwi wa Manchester United, akaba aguzwe miliyoni zigera kuri 60 z'amafaranga y'amanyaburayi. Uwo mukinyi akazokwambara nimero 7 zahora zambagwa na Cristiano Ronaldo. Nayo umuke wabo Arsenal nyuma yuko urangije ibiganiro n'umugwi wa West Ham United ku mukinyi Declan Rice asanzwe yamuka mu gihugu c'Ubwongereza, ngoba uri hafi yo gusinyisha uwitwa Julian Timber asanzwe yakinira umugwi wa Ajax d'Amsterdam. Bakaza babaye abakinyi bagira gatatu mu mugwi wa Arsenal bamaze kubashika muri uwo mugwi nyuma y'utwa Kai Havertz amaze kubashika muri uwo mugwi avuye mu mugwi wa Chelsea de Bruce. Nino kuri iyo nkuru dusozereye ko ano makuru yacu, ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari zigize ano makuru. Abarundi bategerezwa gukanguka bakamenya ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu cabo kuko ari ingenzi. Abanyagihugu batari bake bo mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko atamuvuduko ukwiye bafise wa internet, binatuma badatumatumako amakuru neza uko bikwiye. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko muradukwirikirana, ndabifurize kubandanya mururanirwa mu byanyu no mu banyu. Murakoze.